Ornella, Dodo, Fanny, Grace, na Jojo. N'abantu batanu, sivyo? Ibintu binini binini. Imana yagucubaye. Imana nuko itanwa no iguriye akabaje. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba batewe iteka n'Imana, baturanijwe n'Imana, bagiriwe ubuntu n'Imana. Namburi buri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri ushimira Imana kuko uri umuntu udasanzwe. Niba nawe ufite ibibazo bitandukanye, ugwaye canke ufite ingorane zitandukanye, gira ndakubwire ngo humura buraca bugacana yade. Haraho ejo okubera heza cyane. So uyu munsi nje mu kiganiro nkuko mubizi ariko kora subscribe kuri Sengaa Media TV nimba utari bwabikore. Nimba umaze kubikora naho gira share kugira ngo bino biganiro byanje bize birashikira benshi kandi uzobibona umwanya ukuriye. Commentaire yawe ningira kamaro kugira ngo umenye uko ndiko ndakora ndetse nuko tugiye gukorana. Nimba rundi mutumire wifuza andika muri commentaire uko ikiganiro wakibonye andika muri commentaire. Ndabizi neza yuko uyu munsi nuza kwidoga nta runguza kugira. Nkuko mubibona rero namaze kwicarana n'umutumire wanje, umutumire witeka, umutumire narondeye nkagira uko. Arabeshe ikindi kintu ca mbere igituma ariko aranabesha nta mutumire wicarika utarakira ngo umutumire n'akantu. Bandanya ivyo vyuko navyo bize hanyuma. None umutumire wanje urabona ko afise amanyamabara. Benshi barakunda kuvuga ngo naki umutumire ngo reka yivuge. Oya, je suko ndabikora muramuzi ni Lionel, umukinyi w'amafilme atandukanye, umu acteur, umu director, umuntu nyene muri industry ya cinema ari mu bantu vraiment bashoboye cyane. Aheruka gushira ku mugaragaro cinema. Utaraheza no kumvuga hari kindi uti wibagiye ni Lionel kandi bigira indavyi. Umufundi w'amatelefone akorera kuri Bata. Aski gashireko. Ndamaze no kugenda iwe mugana narabuze blendage ya telefone yanjye. Ye urabeshe. Mbeshiki. Nukuri urabeshe. Sinabuze blendage. Oya mwari kumwe n'ujya anye nta mwanya mwari mufise mwako muriruka. Tuvugisha ukuri abakunzi bandanye. Nico gituma nza ndabwiye ati nubeshe byinshi. Basha dele akoriyo tuzagwerera he utanguye y'amasano nkaye. Okay, akaba ari umupapa afise umugoro yubatse afise abana babiri. Akantu numuze mu gace ngo afise umugoro avuga. Oya nagiye mvuga ati afise umugoro umwe mugabo sindi sûr. Ico sindi sûr naco. Tushemame ngiye naronka umuntu avugisha ukuri. Icyatari sire ntakivuga. Ico tari sûr ndacirengagi. Gosanga uzuyundi. Oya bon twebwe turazi urya mama w'abana bawe ni twa tuzi biri behind. So reka ndakwakire uramutse abakunzi ba Sengaa Media TV n'abakunzi bawe. Cyambere na mbere novuga manager na gusaba yuko umuntu wo mwirukana kuri kamera za ku mpamvu yuko TV twa Sengaa nta nubwo twatanguje igisabisha. Rega si Sengaa ehera abasoma neza ngaha ubona ari Sengaa ubona ari Sengaa Nina nzi ko ari umupatiri yamuhaye akazi mugabo rero ansubize mu kazi kuko ngaho reka nimba ashaka gukuramo ashaka okay ndabaramukije inshuti namwe mumeze neza abakunzi ba Lionel Films abakunzi ba Sengaa Media abakunzi ba entertainment abakunzi ba superstar turi kumwe ungana mwese twicaranye n'umujournalist nabwo ari mu superstar hama nkaramutsa cyane n'umukameraman wawe yarambeshe no majipa uya ni kwa meza oya Imana ishimwe ko batanamubona ko kugisura cyo yifite ngamwe bacha bavyumva bacha bavuga nivyo mumeze neza uzi ko yaheruka kugora amaso yimbwa kandi yari yahetse nivyo nari nawe kwajije kuba kunda kwibaraguza ko atana umutima ari kumugurira ndago nugo vraiment komeza mumeze neza murakomeye abafana mumeze fresh hamanda bakunda cyane Imana ibahezagire so yambeshe ngo yandonde nukuri kw'Imana mushikanje nyene rimwe na rimwe ashaka kuzarambwira ibintu bitaja ntibize urumva imyanya yiwe aragoye rero je nanje umva ntuhavunteranya n'abafana banje n'abafana ba Sengaa Media kuko turabeme message nakwandikiye umva cameraman ndaza kuguha message dossier twavuganye ndabivuga byose wambwiye wa mukobwa iseriye ngo nta message twandikiraniye agaragaza uri kurangara ko sinavuze ibindi navuze oya bijya ndavuze bijya bihari none ko vuze ngo navuze ibindi oya so oya nukuri ntabwo Lionel agara mu kima sha ndaze entertainment n'abantu nuba kandi nkunda cyane ya
nico gituma ivyo uriko uravuga atari vyo. Okay. Ngabo rasijya nzu bayubatse neza. Irya ni iwanje urabizi. Ugira urongore cyangwa ugira urongogwe? Ngira ndongogwe. Imana ishimwe. Nje nkarongora je bwo burenganzira office. Nabajije ari wowe nigeze kumva mbwiye ngo je nshaka kurongora data. Oya Jason yo je ndafise sino ivyo ico ni caha bacita icaha. Ntavyo nzi ivyo vy'ivyaha je ko mu gihe batora ivyase narindi dukomeze ikiganiro. Umeze neza? Ndiyo ni sawa. Urakomeye? Umeze neza. Cyane Imana yangiriye neza narose na 2000 ngicapati. Nagifunguye bien. Kandi rero Imana ishimwe banatevye. Cyamandiri icapati Imana ishimwe. Umuntu tuvuganye duhurira ahantu acagenda kurya amacapati wenyene hama arahejeje kurya amacapati abona ku telefone nguri hehe. Okay, uraje kuvuga reka nanje nisigure kubafana ko niwe ababosi bacu. Oya, je sinkunda umuntu ambeshera. Banyakubaha je bamaye gahunda ya saa 3. Ndicaye saa 3 na 20. Hama rero kubera nabwiye mabuja ate wana je nta n'ivyayi no reka manze sinje kwica ibintu by'abandi. Cantekera academy mbanza kwifata umutima negani ubu turakora ikiganiro kimeze neza. Rero wari capati zingahe? Oya ivyo ntibikuraba. Nwazenguri. Riye basi sawa basi amasano basi mbabadira basi no se komende sana. Kubera ko none nk'abantu bako badukurikirana abafana bawe bakaca babona ingene ukurame indobo n'ingene banyizera hano kuri Sengaa Media TV. Uribaza ko baza kugusiga amahoro? Yo abafana banje ga nibo bafana biwawe. Hari ibintu mwihaye ngo abafana bawe abafana banje nibo biwanje nibo biwawe baratuzi ntacu bushaka ibintu vya big deal biki ngo mu style za hatari. Yo mugabo sha ndirimbo ngo nagukunze. Jewe ndibi yaje. Ari ndirimbo ngo ya Yesu wanje ngo ndagukunda. Abana bayizi ngo yitwa Te amo. Ni te amo. Yesu. Te amo ntuzire ico bisigura. Happy. Oh my God. Jecho kinafashe muri rya ndirimbo. Ngo naragukunze. Oya ntibiri muvyo. Ni ndagukunda. Sawa ndagukunda. We te amo. Hama ngo wankunze. Oya ivyo ntibirimwo. Birimwo nta yazega barayimukomporeje ntaca babe. Reka rembo mu journaliste nawe ndakubaza baza kuri rya film kuri rya ndirimbo. Barampinduye barankwiye ku kazi. Oya bandanya data wanje sinwa. Ajya ndirimbo iraryoshe. Ndirimba gato twumve yobote. Yesu we. Iraryoshe mugatani yuti. Urumvugera abantu araba ari ndyagya arababeshi. Okay, nimba ndumubeshi. Mugende kuraba TikTok ya Lionel Rich iyo ndirimbo ndazi ko muyisangamo. Ejo basha reka nabwire ejo. Tubandanye ikiganiro. Agira avuga ngo biki n'ibiki. Ejo yambwiye ati ngo aka video kawe ngo bararoga posta kirambwiye ntakibazo. Kubera ko yarazi ko afite ideri yuko. Oya. Ndeka ndabivuge. Rero urumva yacagakorera TikTok kugira amote kumutsinda. Ko ndagukunda. Oya, kugira nyereke ko ata nyene Lionel arazi ko mu bisanzwe ata nta kibazo yaba yifitiye. Yarishima Lionel wakira swe Lionel ubu kubera ko nibaze mugani ivyo birumvikana iyo umuntu ariko arava kuri kwimana ndabasavye ivyo bintu nimuvyumvirize ku mpamvu yuko ivyo uriko uravuga sivyo iyo mba ndishima ntitwuba twicaranye none ndakubesha nitunganye etat civile cyo cyonyine cyo gukasa hariya taka uri kurankangisha etat oya none kuri kurambwa ngo ndishima naje umwaka ugahera tutanganya etat civile uyu mwaka ugahera je sinzovyemera ngiye gukubita ibifu mutama urabe ubigire n'ingoga oya ntarabivuga Birinda ndaza kumurondera urabose tugenda kuri atwifaye je nababwiye nakubwiye ko ushaka kurongora urampariritse none ubunyene giye mubwiye kurongore hatari bwanagera oya hategerezwa kugera kuko myaka ndayifite hategerezwa ku mpamvu yuko agira murongore ni mama umutegeke nyene ngo mubi mwareza kondongo adiye kandi uyu mwaka ntuhera nukuri kuri Maria nzuza nambaye costume shasha haleluya uzonterera iki nta kintu nakimwe nzoguterera mugabe ico nzi kuri Maria yawe nzoza kandi nimba protocole yawe itazoba ifise amanyama nzosaba n'ijambo mvuga ijambo uzobuzanywe n'iki muri make uje donc uzuje kuzutinda ya nzoshobora kuzanwa na taxi canke na bus canke n'amaguru sinzi aho uzobera ko ushaka gusanga atama moto ashika mugari muri ari nko mu mbom nko mu Kinanyana nkahe nozana moto zirinje ya nta kibazo mugabo muri meri ukagira muri meri vraiment nta moto nzozako none basi ikintu uzobunzaniye kizoba ari giki ariko ikibazo ni kimwe
ko muzoba muri babiri mugira mu bumwe ushaka ndakikubwira ubu wowe kiri wenyene sinzi ko ufise n'ugukunda kuko ndazi gukunda wowe kukunda ndabizi muga sinzi ko ufise wa telefona wakwitavye wamumvise ntiyari jewe sivyo je nagutelefone kamera bandi nabona ariko ari yakana ibintu byinshi wa telefonye ninde yakwitavye je ndagutelefone oya we basi hagaciro abakora kuri Sengaa ariko bishe ko nagutelefone ugira ubeshere imbere ya kamera brem jewe navuze ngo cameraman je cameraman we twavuganye aske ugira umbeshere basi ntaco reka ivyo tuvyihore inyungu y'imbabazi nivyo ngiranjeko okay filme inyungu y'imbabazi bo ndakunda abafana abantu bameze oya wamaze kumenera isosi mugabo ndakubwiye ati wewe uyu mwaka negerezwa kukwemeza oya mvadani ntuhava ubikora byunyemezeje kuko urugo rw'iwawe ruzari urw'iwawe ntabwo ruzari urw'iwawe nta kibazo sawa uyu twarakubonye uraduhaye filme inyungu y'imbabazi ego filme uragize ico bita lancement officiel filme uyilansa aho bitwa kwa Happy River mu Carama mbo ntabwo ari kwa Happy River ni kwihuriro ry'abastar okay ariko ihuriro ry'abastar ni kwa River turabizi icambere shaka kubata hajya hantu wahariye amahera ngana gute amahera naharishe yego ico sico cyari kuba ikibazo cambere ni ikibazo cambere shaka kubaza kugira ngo duge kubindi kugira bize kumfacilita shano kuri resi bampaye nta mfisi ubwo nta niyo nkifisi ibintu vyo mu kwa mbere akaba turi mu kwa kane na resi ufisi usiko bagohereza ego usi sha Eliva sigatanga amaresi ni resi sinawe yayimpaye hari umu secrétaire w'umu Kenya yes avuga icongereza rero sasa jazana ibintu vy'icongereza ndetse ko mutahuje tuvugisha ukuri oya no kuri kwimana twarahuje kuko avuga n'igiswahili igiswahili urakizi kwenda mbere tunaingia kwa Kiswahili sasa tuna kipindi chetu tunakifanya kwa Kiswahili sasa sema unajua Kiswahili ndio oya warumembajije cereka no kuri dani ndakubwiza ukuri mu ndimi zose wavumbaza nta namwe ntakwishuramo wewe sasa si tunaongea Kiswahili si umeniambia kama wewe kwa Kiswahili uko fit ntabwo ndi fit Kiswahili nje no chapa ngo jengo ngo ndi fit akori uri bice gidutse none uko jaje mbwa ngo ndi fit je nimesema uko fit sikusema uko fit buvuga ari neza ari apana ibintu byo Jana batanga kumvuruga mu mutwe no kujencha shapfura. Okay, I'm sorry. Twarabonye abantu hari abantu batandukanye. Twarabonye Sandi Nduwimana, twarabonye Imana imuhezagire Sandi nararyohewe no kuri kwimana kubgaho. Kandi yaraberewe cyane. Twarabonye Fanny Lavine na Noraski. Na Noraski bari bagenda bashire kumuhezagire ibyo biragenda neza. Hasigaye umuntu umwe uyundi. Twarabonye Sabas kora ko aho jya nawe ko yari manager wanje twarabonye imwe abantu bagiye batandukanye Amede Mimi Mireye hasi ndiko turamushaka ibiganza ubwa turabe ko umwaka nawe nyene mbe Amede nyene kwata usanga ari wewe ntumwavuze kuri ari uyu mwaka oya ntacaravuga oya kweri je nitwakundana n'umukinyi wa film kwera ko kenshi usanga ariko urumva uyo wewe wagira akunda umukinyi wa film murumva ngo je umukinyi wa film ramaze gumva superstar nene twabonye abantu bagiye batandukanye kandi abantu bavuga ko bafise izina muri industry ya film Abel Nduwimana kweki tutamubona Abel Nduwimana yaragwaye yego mbo après ivyo yambwiye parce que sinagenda kumusohoza Alvera tuzi ko ntihabuze ibikorwa maze mumaze guhuriramwo nawe ko atabonetsemo Alvera sinzi wari wamutumiye ariko sinavyo nibuka man ibintu vyo muri okay ndabizi yuko udashobora kumpa amakuru neza nkuko ndayashaka oya man urazi impamvu imwe nukuri kubatahashitse abo bashobora kuba bansiguriye hariho Dodo na Abel abo barabimbwiye hama abandi sinzi impamvu kandi none ariko sha ega nijya naho hari kwihuriro ry'abastare umuntu ashobora gufatirwa mugabo arafatirwa mugabo akiyeshikiza akavuga ati none yariyeskije mbo wana kubwaba abayeskije ni babiri nibo bambwiye mu mbo kubera ko wewe mpuzi mu lancement y'abandi bakinyi mpora ndakubona ntegerezwa nyene none koma nawe badashobora kuza kugushigikira impamvu twabonye none abo bandi impamvu ni imwe sivyo naje bahaye abantumira sinje mu mamanza zabo ku mpamvu yi kandi sindanabasigurire example nimwe je nsanzwe nkora ama telefone kuri samedi hari mariage ya Dani nkavuga ati mariage ntegerezo uratwo navuga ko nzoba mfise
na costume shasha nanje nzobira yego ico gihe rero ndashobora kuba nicaye kuri bata bavuga ati amayaje ni saa 10 ndaja muri reception hama gwacu usanga hanzaniye nk'umukiriya nzaniye telefone yiwe kandi urgence nkaja nkayipambanako bikanka nkagira iki nkaca ndaba rero eske ninaja kuri mariage ntisiba hama ariko telefone y'abandi ninayigira nkaca ndayitanga nzoba ntakaje confiance kuri uwo muntu yanyize yakanzanira akazi kiwe kandi nzoba ndanamugiriye nawe kuko ntazoba ashaka kwikoresha icyo yashaka rero nabo bandi rero ndabatahura cyane birashoboka bivanye n'ivyo bari barimwo bakavuga ati iyi saha ndagenda mugabo gacu usanga ya saha irageze bitagikunze mugabo ufu umucegwa aho gusiba okay ufu umucegwa aho gusiba ndaguha nk'akararo kuri cadeau la veille sivyo cadeau la veille nawe mubwiye twavuganye umunsi wa lancement yari Gitega arambwiye ati ko bigenda kose cadeau la veille ya munsi yashitse mu gisagara isaha imwe y'ijoro none saa moya y'ijoro yari guhavaza kugiri atwa saa moya nimwe bwagere ku bintu byinshi kuko niho narindi wewe nise wari wicaye mu modoka bro ntivyari bisa nk'ibiheze wacinda bivugisha uko warambonye mu modoka oya ntavyonzi warambonye mu modoka je ndafite imodoka narakubonye wicaye ndakwega n'ingana wari wicaye nyereka nuko atamodoka nari nicaye gute nuko atamodoka ndende je imodoka afise ariko ma kuca mu modoka ndigaye ko wibifise ubu ko ngira ndayigiye mwo ndayifise oya kumbwira yuko rero nicaye mu modoka ariko ico sico twahaye agaciro twariko turaha ni abantu batashoboye guhashika kuri lancement nukuri barahashitse bivuga ngo abo bantu batahashitse ndabatahura ku mpamvu uriko ndayigusiguriye urumva ico ni cambe rero hariho n'abatahashitse kuba batabishaka nukuvuga kuba utahashitse sinashaka kujayo compréhensible none muri wewe wavyakire gute nk'abataje nakwishuye ariko kamera ja musigura impamvu uramenyisha wewe wavyakire gute okay iyo mpamvu jewe Lionel igituma nabatahuye kuba nakataje navyakire gute abere yagusobanuriye okay Lionel mu buzima bw'iwanje ndakunda kwakira ico ndonse nkarekura ikigiye bivuga ngo wewe nimba waje ndashima Imana ko waje mugabo rero nta kamaro nakamo ko guma ndaburya ataje mugembo nuwaje okay kuko firme n'umuryango urumva Dani yahevye ivyiwe vyose Daniela parce que mvuze Dani ucumva Dani ntuze ko abere mwakina film ni Daniela igihe Daniela yahevye ivyiwe vyose akaza ntiyaje kubw'impamvu yiwe wenyene warabonye ne dukirana abanaka wahashitse ku mpamvu none umbagije nkuko uhavumbaza kubeka mama wataje kubeka mabwo wataje umuntu yaje n'umuntu yabishoboye kuhashika kandi n'umuntu yagerageje uko ashoboye mu yundi mwanya havumbaza ngo kubera iki ngo je mbe kutanterewe ko atakena kimwe antereye si wari mu modoka tubandanye niho waruri n'ikiganiro cagiye guca no urazi yuko abantu bari bicaye hagenje n'abategura intebe zo kwicara erega wagibategezwe kuko none nka musaza utamuteguriye ibirori bimera neza none ngo nacu naguterereye none ahubwo ndagiye ndumushitsi wewe wari umushitsi none sinari umushitsi muri iki kibanza burya mwanya reka je nta muntu wa filme je umushitsi wanje intebe ndabarondereye intebe baricaye wategerezwa ico si kintu natereye gikomeye uzi impamvu kuko kajya kazi karaki wawe niko wari wampaye wari wampemvye kugira ngo jewe nkora kajya kazi ko gupanga intebe ushaka ndaguhemba ngahe mbwiye oya wari wampemvye bwa je nje gupanga intebe z'abantu bicara okay kubera iki wabikoze muri intebe nicara imitabo kuja kwicara uja kwicara he inyuma uja kwicara niyo nicaye ko hajya wicaye ku ibido he hajya inyuma y'abandi ku ibido nicaye ijya bido rero ni nziza nyene ijya bido Imana iguhezagira kandi nabonye vraiment ujyanye n'ibido ameze fresh abo ushatse kuvuga ikujya bido yari imeze neza urayicara ko bien so objectif ni iyihe ni tumenye ivy'iwacu tubikundisha abandi sivyo ku mpamvu iyihe mu kubimenya ni kujya wewe wabimenye ukumva yuko ikintu ari ici wawe kameme hari abantu bakuze bakuruta sivyo uracari muto guhaguruka wabimenye ko uwo muntu ahari urahagurutsa murondereye intebe yamwicaritse ni bwa buntu igihugu cadushiramwo ya SP yo kumva yuko umuto yama yubaha mukuru sivyo yes niko kuri hama ikintu nici wawe kuko banzohore ko ndabwira aba kuko wewe wamenye uramuhaye kaze
urumva ko umukunzi urakunda igikorwa ugifashe nk'uko uci wawe parce que sinayi bwashike kuko mbo hariho na benshi bari kuza kubikora mugabo kumva ko ari ikintu ci wawe uragikora rero ndashimiye cyane mva mutima abantu bafashe lancement nk'igikorwa cabo ndahera kuri Amedeman Rakiza MC Iva sinavuga ngo ndabaheze umva namushikanje ngako yavyitwayemo neza nkashimya nantu bose baje nkasara igigongwe kandi nk'abantu nacereje si jewe n'ubwo Imana vraiment nari ndagusabye wari mu biki tubandanye rero tubandanye wari mu biki kubera ko twaricaye urabona ko nje nace ntakare kubera ko watashe kare sha watashe kare hari oyi nari natashe bihetse ego tezo gutakare kuri umukobwa nyene hari amasaha nabyo nakunda babwira hari amasaha je ntemerewe gutamuhira kubera ko ucurara hanze umukobwa oya haba muri faso yo kubaha umukobwa yubashe nataha ijoro mu gihe oya arataha ijoro bivanye n'icaba oya sico shatse kuvuga mugabo waracereje abantu amasaha wari wemeye gutangurira kucyo washikiyeko byatewe n'iki impamvu rero ndatera inkuru byaragoranye nyene gute byaragoranye aba niko mumeze everyday mwama mukorera ku masaha y'abarundi ariko mbo abari bavyegeye barabibona n'ukuri byagenze gute dusobanuriye nk'abantu tutamenye ingene byagenze tubasha kumenya ariko kuganze gusigura ibintu byo mu kwa mbere mu kwa kane mwari ico kigire cyose nuko twakurondeye uratwima makuru twarakurondeye uranka areje abakizwa rero agira mbeshire eka ndabereke kamera bari birakunda kuzuminga siti ndavyerekane waza ko message ndazi yo message ufise ni yando yabireke oya sinafu yabireke ngizi tawe munaenda niraza Michelle what ndakwere umushere atanaboneka nizo araboneka ngo ni message ngo niyo kundana n'umukinyi wa filime mugabo umuntu mbonye bakondana ngana umuproducteur yo okay nari umuproducteur umwana mwiza none umukinyi wa filime umwana mwiza umukinyi wa filime wapi abakinyi wa filime n'abafarisere man d'accord sivyo twaje na farisere nyene niwe warukazanye sivyo okay kijya gihe waterejwe niki nico kintu narindi ko itatumye ushika amasaha waratubeshe ku masaha cyambere cyangoye umuntu yanyemereye igitoro yaratebye yatubye ukinga amasamba nagucera biba birahetse okay twarabonye abantu batandukanye kandi muri bo hariho abantu bemeye kugira ico baguterereye kugushigikira twarabonye mama BMT avuga ko uzoshobora kumusanga mama BMT urabeshe ndakivuge gute oya vem nabari mama BMT nukuri ayo makuru ufise siyo ni mama wa Ruby sorry ni hen cameraman nanjura mpa mahera vraiment bandanya wari kurabya mahera achatubwenge werajura ya niyo mpamvu nabonye amahera bwenge buca mama warubizi twarumvise avuga yuko nzomurondere muvugane iske havuye mwiki muri kiyago ivyo bintu mama bikura he muvyo yemeye none muvyo yavuze ko yemeye yavuze ko uri umwana wiwe uri umwana ndazi yavuze ko ndi umwana wiwe my god mana ya sabana abandi umwana wiwe okay erego rashaka urega umwana bon oya apana yasinde umwana wiwe basi muvyo yasezeranye yarabishikije birandaba bien sûr kuko jewe ndi umuntu mbashaka kumenya ukuri ndakurikirana ikintu kugira ngo ngeze ku musozo wacu eske vyahize gute ivyo yemeye yarabishikije cyangwa yarabishikije bajyana ari mu kiganiro nabo hasi nabashire ko kamera cyandome ivyo bavugiye harya ibiki n'ibiki ndabashimira cyane Imana ibampezagirire ibakomeze ibagirire neza hama kuba yarashitse hajya umwana shada kuko nukugiye kubaraba bari hajya bose nta numwe atazi combien de fois film iruhisha sinibaza yuko rero umuntu nk'ujya guhaguruka kuvuga ibintu adashobora kumenya simbizi yase mavumba Imana iguhezagire simbizi hirya y'ejo nari ingwaye no kwimana ndumva ko menetse umutwe ngiranga burya ugira umugenzi biraryoshye ndahamagara umuntu arabwanzanira umuti ntiyawuzanye inde
Simbizi nye. Simbizi candamubwira carawuzana vraiment cyangwa mutarawunzana candawunwa cyangwa ameze fresh cyandakiye simbizi. Nariko ndavuga nti rero mu byo yemeye yarabishikije. Biga bihumbi ijana. Simbizi yemeye ibihumbi ijana. Je nifise ngo yemeye ibihumbi ijana. Muri ivyo bihumbi ijana atari hamwe kamarishe 10,000 kamarishe 20,000. Cameraman ufashe kino kintu. Ngo simbizi yemeye ibihumbi ijana umva nk'abantu baba. Yemeye ibihumbi ijana. Yemeye ibihumbi ijana. Yemeye ibihumbi ijana umengo yagusigaye vemba. Ntaco mubamuvuga. 10,000 yagusigaye 10,000. 50. Numva ko mamubesha. None yari yaguhaye yatanze yava. Turashaka kumenya ayasigaye yari yarishe. Kugira habi. Kugira tuvyemere kuko hari abantu baba biyemeza ibintu kugira gusaba bonwe n'abantu naka yavuze amafaranga. Yo mutipe ntaco yanyemereye. Yararirimbye gusa. Tinabona turirimbira n'uburebure umusumba. Ariko mana kwe kubutukana wowe babaye mugufi no gutuka imana. Mu kiganiro. Narebye ivyo bugufi by'ibyaje. Ubwo rero rantutse. Ya. So ngoro burebure umunani. Ngabanya mutipe ni mwiza mana. Inde. Ya ujya nigena riri. Munataje no gusokoza. Ariko turabifoto mbonye. Turabifoto mbonye. Cyo turabanuja. Ifoto. Yego. Guys, rabifoto iri. Oya, cameraman. Ucuzana turabifoto. Oya apani. Guys, none ushaka iki? Singi ifoto uri kuri ekran telefone yaje. Ndakweka iyo nabonye. Nyereka. Ningene kicara rero. Mana we. None bamuremure wicara vuba. Hama wambagije impamvu iconto. Barashiki ndiko ndabwira ni abantu bagize ico bemeye barabishikije. Yo umuntu nari nkumbuye kandi we. Ariko turi mu kiganiro kuko nagira nkora ikosa ariko naje. Imana ishimwe ko bakora ikosa. Ndayikoresha umwanya yago tuma kwibiteka. Koresha umwanya siga adafite nganda mukumbuye. Hama okay bandanya re. Donc ivyo abantu basezeranye barabishikije. Mbo barashikije bamwe hari n'abandi batarashitse. Nk'ikimenyamenya none nka Iva yanyemereye kamera umwaka wose. Umwaka wose nturahera. None umva no vango gwarashikije. Ubu twoja nko mu kwa gatanu gacava ngo ndabihebye. Umva no ngo yarashikije. Umwaka wose nukuvuga kamera ya Iva. None nta kintu nakimwe uratangura gukora kuri iyo kamera. None numva ndiko ndakora nyene. Canke nabikogwa ufise bituma ukora. Ntabikogwa mfise. Nabajije. Ariko yamba ntafise ibikorwa ntiwampamagara. Filme inyungu y'imbabazi. Kubera iki inyungu y'imbabazi? Merci beaucoup. Kandi rero ntuciremo mbanze mvuga inyungu y'imbabazi. Ego. Impamvu inyungu y'imbabazi kenshi abakobwa igitsina gore muvise nk'abantu bakwavuga ngo ndavuga banza murundi mu kiganiro. None wewe wavuze sindaguciremo nakumvirize. None bajya bari ko baraboneka muri kamera koko. Okay, ni inyungu y'imbabazi. So, inyungu y'imbabazi kenshi igitsina ko ndavuga igitsina gore. Eno ngirira ujya muntu andondeye bavugane hari indani. Ujya ari hajya. Igitsina gore ni ikintu gifise imbabazi cyane. Ifise impuhwe. Twama twumva umenga nibo bagiye kubabarira. Ariko tutabona combien de fois n'umuntu igitsina gabo gishobora kubabarira umuntu. So inyungu y'imbabazi ku mpamvu yuko urashaka kugira imbabazi umuntu utaruzi impamvu ugirirwa imbabazi. So filme narayiteguye ndayandika birakugenda byetega tournage. Mwagiye kubona yuko uwo nari nizeye twakundana akaramata nkumva yuko ari jewe nawe akaba ari we. Ariko mu nyuma ntazi kiri muri we. Ivyo biraharawe abakobwa zimwe na rimwe n'abahungu. Yego. Nabeshe. Ntabwo akazi bagajya ibijyana. Rero no kuvuga ngo umukobwa nanzi ko ajeje dukundana. Kumbe yifitiye n'abandi. Hama anzanira umwana bibaze. Hariho ibintu usanga bitangaje. Umukobwa ntimuraryamana na rimwe aza kubwira ko afise inda. Cyo ni cyambere. Hariho dutwika abakobwa baba bafise. Nk'umukobwa swate mararyamanye ugaja umva ko numva ufise inda. Kumba ashaka gupima niyo nda ntayafise. Hama hari n'abandi abati avuye yari anya aciyaja hariya kubera rero bano bahungu babiri bose uyu ni namushira kwiginda ndabona kwinda umwana wanje azomererwa neza. Rero hariho n'umuntu akubwiza ukuri kuko ujya mukobwa yarambwije ukuri. Ndafise inda.
je nibaza yuko ni ibintu bya blague ikintu cyo tumara n'igihe kirekire tamenye tutabonana ku bintu kuri voyage yari yagize nkibaza ngo ni voyage kumena afise ibindi bintu mbe yagiye kuvyara hama iza kuba inyungu y'imbabazi kubera mpamvu yihe naragize ibyago kubera urya mwana ya ati umwana atari gwawe nagize ibyago bica biza kuba inyungu ku mpamvu yuko bifatiye kuri wa mwana nahavuye ndonka ubuzima bwiza rero inyungu y'imbabazi ni ku mpamvu nagize imbabazi nizo zavuyemo inyungu yes okay muri kino gihe uri sure yuko umuhungu akundanye n'umukobwa batararyamana mu nyuma kaza akamuterera umwana ati uyu mwana mutore yo mwakiraga nirajya nimona ko mwarengeje urugero mukatubesha ari wewe okay mu buzima busanzwe tuve muri film kuri ico kibazo umbajije hariho ibintu ntabwo ijya sene twayitahuye kumwe mwarabonye kandi mucyo mugashamo bwango bakabona yabaye uruhu umukobwa twaravuganye arambwira iswa y'umwana wugo ko afise umwana bikini nibaza ngo no gufina aragispa et puis cyenda mubona azananye n'umwana yakige kirekire hamazananye n'umwana nta bintu byinshi twavuganye acamuguterera atera umwana ngaha mbo je nkimubona natanganye sheri wanje aragarutsira mugare kindi kintu mbona afise umwana hama ikindi kintu bizana ivyumviro yuko yabwiye ko afise inda urumva rero nkiri muri izo confusion zose mbona ashize umwana hasi mbona aragiye nanje nguma ndaba naguye mu gahunda mpaguruka nja kumuraba sanga yigiriye ikibazo ni kimwe none ko yaragiye ko namubuze eske umwana naca ndamugiriye none kuja wari kuja mu butungane ukavuga ati hari umuntu yaje anterera umwana man oya mu buzima Lionel mu buzima busanzwe ubu nk'ubu jewe Daniela ndaje umviriza Dani banza umviriza sivyo umwana no w'igihugu ico ni cambere ikigira kabiri uyu mwana banzaniye nyenewe wamuvyaye se canke nyina niwe wenyene ari kugira intambwe ya mbere akarondeza umwana Lionel Dani henda kwereka ikibazo sivyo hari hakiri kare uziko nana uzigute ko kuburyo bari kwemera gusufra nka kurya ukemera sivyo ni filme nyene mutubesha ariko niko kuri oya bige ntibibaho Dani nimba bitabaho ku rukundo rubaho ku mpamvu ye Dani urakunda umuntu by'ukuri ukamukunda ukumva yuko uyu muntu ari wewe uyu muntu urumva ko atoguta mu rudubi sivyo rero haragira etape ubone uyu muntu kuntu nari ndamwizeye ukuntu nari namwihaye wese ni wangiriye ibi bintu ukiyakira sivyo my friend hama ikindi kuba twararonderanye tukavugana kambwiye ati wana umwana ni kase sa suite ni kuri wewe umwana gushikisa biko nimva ningenye nzoja kumwandikisha n'ubu nararonka ibipapuro bizomwandikisha n'urudubi ngana ndondere nyina wiwe nimba nzoronka umubyara sinzi karabaye so uvuze ngo mu buzima busanzwe byoba Shadan mugasi nazi ko muza usange byoba mu buzima busanzwe ngo utaranirwa bwa ngo ijuru ri hafi nimba ubaza ko bitobaho uno munsi uyo mushere wa muzogira mariage uyu mwaka wabikomeje ko wavuze ko na costume natangwe kwimva ngo nza kuyikoresha rero yari ntamenye ntuze zari twari nabonye ntaza gukirisha abantu Dani okay reka tubishireho serieux sivyo be ready this year numwe kanshaka guhera ariko mana ari agakoga urumva bivuga ngo Dani hari ibintu bigoye gutahura mu rukundo sivyo uyu mutipe muri kumwe uno munsi yo kubwira ati Dani mwamaze gukundana muriyumva namwe ari abantu benshi bavuga ngo gukundana ngo no kuryamana no kugira imana bijya biproje nta gahunda biba bifise kuryamana yamana mujya ijya ni bezwe mu zindi bintu biraho mugabo akaranga mutima k'umuntu kuburyo sheri wanje nk'ubu ngati ndamubwira nyamara baby ubu ndafise inda none nk'ubu se we na nyina bazi ko yitwa baby ko bamuhaye izina rya Clovis ni jira rimuha yitwa Clovis sheri wanje bivuga ngo oya biravana Dani hari abantu hariho abagabo canke abahungu duhohoterwa mu kutamenya urumva umukobwa nta umenya umwana atari nyina yamuvyaye ntazababesha
sesa nishinge ndiko ndavuga numuti enda kwega ikintu kimwe byagenze neza ku mpamvu yuko kandi ndanamushimira ku mpamvu yuko twarakundana atabujyaje nivyo narinzi hama arashaya bamukubita igori igihe mukubise igori yaraje arambwira ati nukuri umbabarira ndafise inda kandi ndabona je nawe ntacyo twanze rero unkundire umwana wumva uri tayari kumurera sa utari tayari ndamurisura je ntabyo buroho ndavuga ati komere ne abangura tukama twihagarara ko wasanga ariko arandestiga je nzomurera nta kibazo bimwe rero nemera ngiye kubibona mu buzima Dani urano jya mu tipe Clovis mukundana yo mananje shiri wanje ntabwo twa Clovis I'm sorry oya basi I'm sorry basi cameraman bati ko kamera oya urumva kuvuga Clovis ni uko uvuga ati Lionel oya avuga ati sheri wawe ivyo birakwiye apara izina urumva bivuga iki uno munsi zukuri yagukunze mwakundanye ari wewe nawe n'Imana ukagwa muri iyo erere atari nawe mukundana by'ukuri akavuga ati Daniela yaguye nisa bugiye kibisukuba ikibi no kugugaherayo ukuri ubu jewe nzanira kamyira ngo urumva sheri natenda une ne wumva ukunda ibintu no kunda umuntu oya reka gufina mani aho ni hahandi none ibibazi umuntu atanguye gutera inda turi muri fiançailles nitwabana naho Dani yo kubera iki hari abakobwa barongorwa ari ndaya mugaba bamaze gushika mu rugo witwenge uburya gushabura tagata nje nawe utiyo mugana ija kurishira ku nama wowe n'umusengayi wa mugabo yica abantu yitwa ni muri bibiri yica abantu mbeko ni horo nyingi Sauli so yica abantu kubera iki yabari gita kabari gita mugabo Imana yavuga ati waje kwidagadura ati ngo renda gukeneye kubera iki yahavuye mu nyuma akavuga ati jewe nanjye ngiye kugwanira Imana baza ko Sauli bakire bariho Sauli ari hehe ko byari bijya byo kwa Yesu okay nimba ukihari jambo ry'Imana riravuga ngo uko jambo yari kuva kera Dara uri jambo oya niko ijambo ry'Imana ni jambo ni Yesu Kristo rero ntugereranye Yesu n'abantu kuko baratandukanye abantu ni wewe ega je sindi umuntu nizimhemu zimvuyemo je mbi ibivu uri iki rero uri iki wewe jewe Ntugade ujya mbona ko oya wowe uri iki oya uri amakofi yame tubirabe nukuvuga ngo bagukuranga bakubo ni ibintu bitahuritse umuntu ukunda urukundo rurihangana Lionel umviriza urukundo rurengera byose Lionel man umviriza twumvikane nukuri tube abantu bari tube sincere urambwira yuko dufate nkuba nk'akarorero urubatse sivyo umugore wawe aragira avuga ati nyamara sheri umugore wanjye akabwira ati nyamara mutware mwiza jewe byashitse ndanyerera uga inda mfise si yiwabo uri siko umubarira hivyo kihovyo uko nyene byoroshe uri si beka urumva uburemerezi bwabyo ngo utararogwa ngo no bunya urumva mugabo byukuri none basi nka wewe uyo mwana woca umukura ukamwica canke oya Lionel tuvuge oya tuba abantu tuvugisha ukuri turabantu umugore warakubwira ati nje vraiment uyu mwana canke akavuga ati bajya abana bacu sabi wawe uri siko wovyihanga va mu mpemu ndagusavye wapi simba mu mpemu uri siko yobwati sheri bajya abana dufise sabi wawe usiko wovyemera ko nyene kirahisi ivo mbenda nkuno kuvuga ngo ndagukunda uco vyemera yego goranko erega ndabizi kutanyana wumvise ndabizi ko atobikora wumvise rero ibintu mwatubwiye rero ce n'est pas vrai bibaho oya nibibaho n'ubujyaje twa turi mu bujyaje Lionel ijya filme yawe turabona ko ari rikiratera iryoha cyane ukitegura uyandika wayanditse igihe kingana gute kingana gute nk'akarorero mwaka umisi 5 kwezi oya na amezi angahe ndavyibuka basi inspiration yavuye he ijya film kugira wimvire gucrea inyungu y'imbabazi est-ce que byavuye
Ngemu. yera. Haleluya. Ngemu yera niwe yakwinspire kugira ngo ukore iryo film. Lionel. N'ibintu bibaye ari gihe nyene umuntu aronka esprit kamuzi kamubwira ati kora bino bintu. Watanguye utegura story canke wahereye kuri titre? Titre dan ibintu vyanje vya film ibintu biri bizarre. Nyine tubwire. Je simba ndabibona simba mbona ivyo ari byo parce que ndazikona titre ya ko ntibabiranga bavyabona. Oya nyine turashaka kubimenya. Yose nyine yarabitsa. Sambla mugabo cyambabaje yari twamaze kumva abantu batatu yabaye. Oh la la. Kandi nshashima Imana ko nayikinye ntarayimenya. Petite yomba narabimenye hama nkayikina ngo kwibaza ngo nibona kintu. Ariko ndababwira twaje ubuzima ni bwiza Imana ntayidakura umuntu. Kuri aho hantu bawumva ngo aha ntikora. Ni Imana ikorera. Ngam. Nimba wa muhungu uri muri bivyago menya yuko byari heza. Ikintu kimwe gusa no gusaba amaraso ikiremwa muntu duha agaciro umuntu nizimwemo umuntu correspondance dufitanye n'Imana nizimwemo. Imana yarafashe ivu irabumbabumba ica ihumekera mu muntu. Rero icyo kintu cyo tugiha agaciro kuko nibisanzwe ukuboko kuracika iki kiracika mugabe impwemu zimaze kuvamo nikindi kintu. Rero wewe wumva ufise inda utazi uzoyitako wewe wumva ushaka kubyara fatira ijambo rivuga ngo Imana ikorera ku gihe cyayo. Nta muntu ndigana numva yapambanye n'Imana sindi Imana na shetani yavuga ati niwikaragaze niwaheza ico mu kariya hasi. Rero duha agaciro umuntu. Yes, ukuramubwira ngo ese ibi bintu byoba. Ikibazo ni kimwe mbe wa muhungu umukobwa uramukunda by'ukuri. Urumva ko umukunda. Kandi naganda babwiza ukuri gukunda umuntu burya nta biharuro bijambo. Ni mbaye urango n'ubujuju bucuritse. Mugabo nta kintu haruro na kimwe kuko Danini namukunda kubera umuririmvyikazi. Ejo azova mu buririmvyikazi. Zuba ndamwasi. Ariko ninakunda ibikorwa vyiwe nzobikunda. Rero wa muhungu nawe ukunda uwo mukobwa mukunde ukwari. Nimba ubona afise defo ukumva nuwi wawe muhanure umubwati ingeso sana baba. Wa mukobwa nimba bimeze uko apana kwa mwumva ngo kumuhungu oje ari ibintu bidaha agaciro. Mr. Sami niwe yabikinye neza aravuga ngo ukuryamana n'umuntu ntaco kiba gipfanye n'amarangamutima y'umuntu. Ku mpamvu yuko hariho abahungu baryamana n'abakobwa cyangwa n'abagore ku mpamvu z'amahera kandi ari abahungu danuka yamavuga ati none ibyo n'ibintu byatari ndayarya hama nje njya kwigurira ibyo nari nkeneye. Harimo n'abakobwa baba bameze uko. None ubwo n'urukundo ariko dufate urukundo turufatanye n'izimpemu tubone kugirirwa neza n'Imana. Ujya mwana igihe yari abimbwiye kujya yari capable yo kujya kumukura yinda kayikurayo. Ugerageje kuraba ngaha muri industry ya film mu Burundi uburyo abakinyi muri ko murakina urabona ko bishimishije ku rwego twoshobora natwe kwihaya mu makungu. Ariko twereka kwihaya gute n'igihe filme zacu zisigaye zisohoka n'igihugu. Ariko se biraryoshe ni ibintu vy'amateka. Rusiko biri ku rwego rushimishije abarundi. Aho bigeze ni ibintu vy'amateka. RTNB gendura filme zacu zicako. Ariko vyoreka gushimisha gute. Menda kubadukiraho nyene. Ajya iyo mutwaye amafilme ku ma television ntarinze kuvuga namba ari RTNB namba ari Isanganiro. Mbona baha amahera cyangwa nimbo bayabaha. Nuko ntaherutse kuraba kontra ingene bivuga. Akurioneri kandi wewe ukipenda tongea hata Kiswahili mimi nipo usijali. Oya wavyase kuva kare. Nijari tudobona collabo y'abarundi cyane cyane ndavuga kuri Lionel Films. Collabo y'abanyarwanda abatanzania Nigeria. Abanyarwanda tamaze gukinana
n'abatanzania Tanzania hari umutanzania twakinanye Tanzania mugakinana igiswahili igiswahili ariko ivyo bintu mubikura cende murundi ndavuga ikirundi ariko n'umutanzania n'umukongomani turamaze gukinana ndiko ndavuga muri bige bihangange tuba tubona nta muntu n'umwe atari gihangange reka rero wewe ushaka kwigira nkaho umengo tikone tu ntawenze je oh my goodness tikone tu none umva ko urazi tu ntawenze Lionel sa tuzobona ryari filme ihuza abakinyi bo mu Burundi ndavugana cyane hariho abantu navuga ko banditse izina muri filme ya none iri zuba rije kunyi iri zuba rije tuma dusa neza mundabire ni ryari zibona collabo y'abakinyi ndavuga ba Fanny Lavine Abel Ndwayo Riva ba Amede mukagira urunani mugakora filme iyi nyishu imutana heza kugira iyo collabo Lionel ndayifise irimwo Fanny Lavine irimwo Apiriva irimwo Abel irimwo mpaririza ucumbwe atinyeka filme mwakinanye na naka umuntu wo mu Burundi ndavuga apana kukina ariko none jeka nabaza oya hariho ibintu dudaha gaciro ivyo bintu ntivyokunda birakunda n'urunani bavyita reka nakubwire impamvu bitokunda niyi sivyo impamvu bitokunda niyi Ornella Dodo Fanny Grace na Jojo n'abantu batanu sivyo ibintu binini none nk'abarya ushaka gukina hore y'umuntu munini wocu bakinisha bose rega bumva ico bwa mbere cyamva aho turonderamwe umuntu umwe munini twagiye cyambere okay harimwo Lionel Rindira munini namuvuze ba wumvize umuntu ari kuvya koravuga cameraman sinamuvuze erega yavuze wavuze Ornella wavuze Grace wavuze Dodo Jojo na Jojo nta wundi wavuze none numva ko ari bane hama Fanny nabo oya Ornella Grace Dodo Jojo hama Fanny Lavine agira gatanu na wavuze ninjye ndamukubwiye kandi rero harira sawa hama tse tugenda rinda tse tugenda Lionel Sami Amede oya rinda ndacyakubwira Sami Kenny Dani Ribat n'abantu batabura amajambo bari imbere ya kamera sivyo ubashize hamwe wumva uronderamwe umuntu umwe umva bakinisha bose Lionel nibaza ko utatawe ikibazo canje ikibazo cawe nagitahuwe bivuga ngo rero kugira ngo ushobore kugira iyo filme ni ibintu byo gutwara imyaka n'imyaka no kurondera ukuntu ahubwo guhura muri filme twama twazihuriyemo kuko twese turakeneranira nukuri Lionel ntamwe ntakina n'abandi bose ni uko nyene collabo rero gya twumve none gasha yo collabo y'abakinyi bose turifuza kuzobona filme yaba abakinyi banditse amateka muri filme ndundi bamugisha bose bizoba mugakora ikintu mukagira urunani ubundi hakagombye kuba hariho ikintu c'urunani mwubatse mwebwe nk'abakinyi ariko cyo hata ikintu c'urunani mufise ivyo ntavyo zishatekereza Okay Lionel twitege iki twinjira ku musozi w'ikiganiro cacu twitege mariage ya Dani ndavuga mu iterambere rya Lionel nijye n'iterambere vraiment nzobangyewe cyane igihe Dani azagiye kuba kuguyiwe yahora aragakobwa kari ngabo kagiye kuba mama w'abana hama twitege yuko inyota y'umutima Imana inshoboje imfashije biziguma bigenda neza ni kintu nk'akajambo k'agasuni karugi wobwira nk'abakunzi bawe abakunzi ba Sengaa Media TV donc abakunzi ba muri rusangi akajambo kari ku mutima wumva wovuga ico no babwira kiri ku mutima ngiki numusoma ubahwe ico conyene n'ukuri kirisiguye ku mpamvu ku mpamvu yuko kugira wewe unyubahe nije mbanza kukuba mbene shira hamwe cyane okay
nishirahamwe kugira ngo gute dusobanuriye kwanza ni okay Imana ishimwe no kuri lancement siho wari uri kugira ngo shire ni groupe yiwanje Ben Ndavyi Foundation Ndiriza jewe ndashobora kuba nari mpari mugabo abandi nivyo ni groupe Ben Ndavyi Foundation ni groupe yiwanje nkuko hariho ba BMT ba Trafa ba DMC ba ni nyinshi nanje ni BIF groupe yiwanje objectif ubaha wubahwe mes chers amis nukuri niryo banga nabonye rimeze neza kuri inosi niryo nabonye rimeze neza kandi nico camfashije kugira nshitse nimba ari habi nimba ari heza ku mpamvu yuko kugira ngo uyu unye anyubahe mbanza kumwubaha ko je ninamwubaha nkabona ko ari umunyagaciro nawe nyene nta kibuza ko atanyubaha mugani nabona uko atacamaze najabona ko atacomaze hama ikindi ndabashimira cyane mperuka kwiza ibihumbi 10 by'abankurikirana ariko no kwimana Yesu akora neza Imana yagucubaye Imana nuko itanwa no iguriye akabaje rero ushaka ndahugurewe oya ntabwo Imana hama nkashimira cyane abantu mwese mwitaho ibikorwa byacu nkashimira ama TV online nkabakebura ku kintu kimwe bise dommage umuntu ashaka gukora ikiganiro hagahera nk'indwi zibiri kitarasohoka oya twebwe oya simvuze mwebwe mvuze ama TV online hama n'abantu bose bashaka dukora ibintu vyunguka n'abashaka kunkoresha n'abashaka kumakazi imiryango iruguruye hama ndi muri promotion iherana no ku kwezi yatanguye mu kwa gatatu mu mpera iherana no ku kwezi kwa kane abantu bose bashira ko commentaire kuri kino kiganiro iba nziza ibambi nababwiye ko nkora ama telefone wandike ko commentaire hama ucugenda kuri Lionel Films usheko commentaire na subscribe byose ubikore hari ko nimero zanje za WhatsApp ni za call simple ucugira screenshot kuri iyi TV ni wanje ucundungikira brandage ndayikwemereye gratis ivyo narabikotse aho ndumva brandage oya inimero ziriko sinshaka kwibeshera inimero ziriko Jesse ndabira kuri telefone yiwanje kujya umuntu muri limikashi kabona akanimero karashitse ndagubwira ngo nyereka uranyandikira si ngombwa ngo urinde gubikini nyandikira nimero za WhatsApp ziriko nyandikira nta majambo menshi uzana screenshot kuri YouTube yiwanje screenshot kuri YouTube yaba ukanyereka candaguha adresse yaho nkorera ucuza brandage candagushyirirako y'ubwoko bwose telefone uko imeze kose brandage ushaka yose naje mahigwe aramfata mvuze ngo umuntu wese uba mu Burundi uta mu Burundi nawe uzo buri henzo ikurungikira agatelefone kanje kare kahuye n'ibibazo ndabakunda cyane nkenera screenshot zibiri YouTube yiwanje YouTube yawe hama Imana mushobora byose bahezagire ndashimira cyane abantu baguma bitaba ibikorwa byacu nkasaba ngo tubandanye tumenya dukunde tumenye ivy'iwacu tubikunde tubikundisha abandi nta munyamahanga azoza gukunda ivy'iwacu tutabimwigishije nkasaba abantu akakamunda gatere abantu bafise ijambo mu gihugu hariho amategeko tutaba tuzi turakenera ko tuyamenya pana ko tuyamenya tuyaguyemo tuyamenyeshwe bidakunda ko mutabukora hari umuntu nabwiye acamwe ngo none ngo wibaza ko twogera turasemerera no nico gituma tuhari duhamagara tubwiye ati dashaka ko no munsi hari ngo deshezeho nukuvuga yuko tumenye impamvu c'est dommage umuntu barinda babwiye ati kubura ngaho ari iwawe ahubwo na leta mana muze ni mwubahwe kuri umugabo barinda bwira undi mugabo ngo kubura ngaho Imana mushobora byose bahezagire Daniel ndagehewe cyane gukorana ikiganiro nawe Imana iguhezagire mugabe ibintu byo kuzurambeshera si vyiza oya nibaze yuko amasano yonyene wampanye nyuma y'ikiganiro aza kubyishura hari akabazo nkunze kubaza mpeza ikiganiro kubatumire banje bose karavuga kati ni ngombwa bacisho cyangwa se ngombwa ni ngombwa urakoze kurako nibindi bazo babyishuye ndavuga ati turabizi yuko hazobaho iherezo uravyemera ko inyuma y'ubuzima hazoba umuhero urebera ko hazoba umuhero ntavyo nzi ivyo ano banije muri domaine y'Imana mana yanje basi turabizi yuko basi umuntu apfuye basi yemera ko hari ubundi buzima ntavyo nzi uko ntabwo ubuzima ntazindabujamwe basi uhora wumva bavuga ko bahora babivuga kwera okay dusanze ibi twitwa ibyaha kubesha n'icyaha
ubusambanyi n'icaha, kwiba n'icaha. Hama dusanze bya bindi batwitwa ko ari ibyaha kuri iryo herezo, dusanze kumbe n'ivyari ibyaha ahubwo baradutera ubwoba kugira ntitubikore kubwo gutinya gukora icaha. N'icaha ikintu Lionel yo kwicuza atakoze yaretse kugikora azi ko ari icaha. Lionel nta kintu na kimwe nzokwicuza kuko ibintu byose ndabikora, byose ndabikora uko mba nshaka bivanye n'amakarangamutima kiwanje. Ikintu ngiye kugikora nkumva umutima uranyagirije ndagiheba. Si ngombwa ngo Imana ibanzize kuncira urwo rubanza, si ngombwa ngo ubanze umwe ngukira n'icaha. Oya, nimba mbonye iyi noti ya 5 iri hajya nkavuga ati reka ndayitore, nkabona ndafise umutima wo kwitora nkayishira mu fuko nkigendera, ukabona nibagufashe kibazo. Bivuga ngo icaha iwanje carico nico kintu umutima wicuza. Turabashimiye cyane kuri none uzokwicuza iki? Uzokwicuza iki? Je nakubaje. Uzokwicuza iki? Uzokwicuza kuri Abido wicarako itari gwawe. Niyereka ndagushimira. Mbo ndaryohewe cyane, Imana ibahezagire kandi ya. Mbo urishuye ideni mu bisanzwe kuko wari na deni ndagufite waye kuko Imana. Ni kuri ryari deni n'imbere y'Imana ryari deni usamana mubabarire ari umwepurire byahetse. Imana ikubabarire. Kubishaka. Hama mbonye agatelefone keza ndashaka umuntu yangurira telefone, wenda shaka telefone nziza. Gese telefone ufise? Ya ni imashini si telefone barabizi. Ndakeneye telefone nka kare ujya mutipa ariko akoresha. Ndagwa kakiwanje. Telefone zimvye. Samsung aya vraiment mbona. Naje mfise Samsung tura. Uvuze ngo umpiye inye. Kode ndayikuriramo. Urakoze Imana iguheza. Nakubajije. Oya ikiganiro kiranaheze. Noga utwaye telefone yanje. Aho shangari byanereka gusira. Guys baje muri ndire bon reka baje nusiki ninda ndakubwira ijambo. Okay reka ndabashimire cyane mwese abakunzi ba Sengaa Media TV, abakunzi ba Daniela ko guys barantwaye telefone ndakudi. Nizere yuko wakoze subscribe niba utarayikora genda uyikoze, nkaba naho utamuhiganiro gikurikira. Ndabakunda cyane, commentaire yawe irampa intege mu buryo nkora nkamenya ukuntu ndiko ndakora. Merci beaucoup, ndabakunda cyane, ciao.